Shalom shalom, abari kure bose n'abari hafi, abankurikirana muri mu bice bitandukanye, ndabashimiye cyane ukuntu mukomeje kumba hafi mukabingaragariza mu buryo butandukanye. Ndashimiye cyane abagiye banyandikira ama message atandukanye yo kuntera intege, abasengera, abo tubana umunsi ku wundi. Yesu Kristo abaho umugisha cyane. Hama nawe ukaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, ndaguhaye kaze cyane ubane natwe. Yesu Kristo aduhana umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza tuje imbere y'Imana tukifashisha ijambo ry'Imana mu kugira ngo dusenge Imana, kugira ngo twiragize Imana uwo munsi. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi igice ca 34, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 22. Haravuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi, ngo ahenebereze ukwibukwa kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Ku murongo wa 19, amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi, abanka umugororotsi bazocirwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, muba muhungira ko nta numwe azocirwa kwiteka. Imana idufashe. Ni ijambo ry'Imana Imana yampaye mvyukanye kino gitondo. Ngo amarushwa y'umugororotsi ngo ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Yesu nashimwe cyane. Murabona bene data, abantu tumaranye iminsi, nkunze kubabwira ikintu kimwe: iyo utanguye inzira y'Imana by'ukuri, murabizi yuko bisaba kwiyemeza, ukavuga uti jewe fasha umwanzuro, ngira nkenyere, ngira mfate inzira y'Imana, ndayifate noneho ndangurure, ntakebereza ibumoso canke iburyo. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero wafashe uwo mwanzuro canke iyo decision mu bimviro vyawe, ikintu ca mbere Satani acakora, acagira ipfuhe ryinshi rikomeye cyane, kuko ubugira umucike. Yesu nashimwe cyane. Ikintu rero acatangura gukora, arakurasa imyambi myinshi mu buryo butandukanye. Ikintu ca mbere uzobona utanguye gufata inzira y'Imana rero vy'ukuri seriousement, ikintu ca mbere uzotangura kubona ni imyambi ya Satani. Araguteza amageragezwa ya nariya, akaguteza ibibazo binabiriya, ukagira ibibazo bitandukanye. Ariko Yesu nahabwa icubahiro. Murabona ukuntu Imana yavuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi. No kuvuga ngo iyo ufashe umwanzuro wo kuba umugororotsi canke umukiranutsi w'Imana, ugira amarushwa menshi, ariko nagira ndakumenyeshe yuko Uhoraho ngo ayagukiza yose. Niko Zaburi 34 ku murongo wa 19 hatubwiye. Hanyuma ku murongo wa 20 ngo azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Yesu nashimwe cyane. Bene data, ngonze kumva karimba kavuga ngo humura ziraziritse, ngo ziratontoma, ngo ariko ziraziritse. Iyo ndirimbo ni nziza cyane kandi ziraziritse bene data. Murabona Imana yo mwijuru rivuze ngo, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nta gufa na rimwe ry'umugororotsi canke ry'umukiranutsi ngo rivunika. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko nagenda ndamenyesha ikintu kimwe: iri jambo riziye umuntu ariko agerageza kugendera mu nzira yo kubaha Imana. Ntushobora kuba woba wivayanga ukaja mu byaha, ugakora ibyo wishakiye bibabaza Imana, ugaca ugaruka n'ubujyajya bwinshi uje kuyisenga uyisaba ibi na biriya, ngo Imana igende ikumvise. Bene data, ico kintu nkunze kugisubiramo. Imana yo mwijuru ishaka umuntu abanza akayirondera, akabanza akihana neza, akitandukanya n'ikintu cyose kibabaza, kibangamira. Yesu nashimwe cyane mu bugingo bwawe. Hanyuma iciza mu buzima bwawe. Yesu nahabwa icubahiro. Imaze kuza mu buzima bwawe, nukuvuga ngo nuvuze uti jewe ngira nkurikire Yesu Kristo, ugakenyera uti ndagiye aha simpindukira, aho nyene Satani acakorakoranya ingabo ziwe zose, zazindi zirusha izindi kugwana. Yesu nadufashe cyane. Bagaca batangura kugutangatanga hirya no hino, bakurasa imyami myinshi. Kandi ababwire
ikintu ca mbere kizokwereka kuri mu nzira y'ukuri, inzira ya nyayo wagiye, ni ukubona imijugujugu myinshi cane. Iyo uhagurutse ukavuga uti jewe ndiyemeje ngira nkurikire Yesu, urabona imijugujugu bene data, urabona abadayimoni bagutera ibitero bitandukanye. Ariko nagira ndababwira ikintu kimwe, muzorabe neza, wewe nimba uriko urabona hari ibigeragezo biko biragukuranwako, ariko ukabubona ukaba uzi neza ko mu mutima wawe atajwi ririko riradodagura rikwagiriza ikibi, ubanze ucunge neza ko connection yawe n'Imana imeze neza. Urabe ivyo bintu nta kintu na kimwe bizogusigira, nta nkovu nimwe bizogusigira. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nta gufa na rimwe, Yesu nahabwa icubahiro, ku murongo wa 20 ngo azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Yesu nashimwe. Ivyo vyose uri kuracamwo, ayo magerageza uri kuracamwo mugenzi wanje, wowe ukabuzi neza kubanye neza n'Imana, nta gufa na rimwe ryawe rizovunika. Yesu nahabwa icubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana, mugizere bene data. Muri Yeremiya 29 ku murongo wa 11, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ngo ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Bene data, iri jambo ni ry'Imana, ngo ni jewe Uhoraho ndabivuze. Yesu nahabwa icubahiro. Murabibona neza, nimba Imana ivuze ngo izi vyiyumviro twiyumvirako ngo ko ari ivy'amahoro ngo atari ivy'ivyago, nshuti yanje, ukabuzi ko hari connection ikomeye iri furu hagati ya wewe n'Imana, iryamira usinzire. Iryamira usinzire, iri jambo riziye wewe. Imana yo mwijuru, kuko ivyiyumviro kwiyumvirako atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Yesu nahabwa icubahiro. Nukuvuga ngo ivyo vyago uri kuracamo, ayo marushwa ufise ni menshi, ariko hari amarushwa Satani arungika kugira kuburabuze, akubuza amahoro, kubera yabonye wamucitse agashaka kugira ngo guca intege ubivemo, kugira ngo umucike ubivemwo. Yesu nadufashe cyane. Ariko ramiriza, nutangura kubona imijugujugu ikubanye myinshi, komereza aho nyene, iyo nzira irashika. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo utabonye ibintu bikugerageza bikubuza inzira biguca intege, uzobanza urabe neza kuri mu rugendo. Nta muntu n'umwe yiyemeje gukurikira Yesu Kristo adahura n'imijugujugu mw'abantu b'Imana. Satani arakurasa mana yanje, akakurasa none hakakongera akakurasa. Ariko nagira ndakumenyeshe ko nta mwami n'umwe uzogira ico kugira, nta nigufa na rimwe yawe na rimwe rizovunika. Yesu nahabwa icubahiro. Nukuvuga ngo uhora harakuramira. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana twigeze gusoma cyatubwiye ngo umugororotsi ngo naho yotemba ngo nazoshika hasi, kuko Uhoraho muramira ngo n'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Yesu nashimwe. Nukuvuga wowe uri umugororotsi rero, menya neza ko iyicarire, umenye neza ko ivyiyumviro Uhoraho kwiyumvira ko atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Nukuvuga ngo bisobanura ko ayo marushwa uri kuracamwo, banza urabe neza nimba connection hagati yawe n'Imana, niba Imana mubanye neza. Nukuvuga ngo ashobora kuba ari imijugujugu Satani ariko aragutera kugira ngo akuburabuza, kubuza amahoro, utukwizera wiganyire, ucikine kuve mu nzira y'Imana. Komereza aho nyene, iyo nzira irashika mwene data. Hanyuma icya kabiri, hariho ibigerageza Imana ireka ngo bigushike kugira ngo igukuze mu buryo bw'umwuka. Kubera ko nimubona jewe uyu munsi Imana yangabiye igikorwa cyo kubavyutsa mu gitondo, nkabashishikariza kuvyukira imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Ariko kugira ngo ibashe kungabira iki gikorwa, yabanje kuncisha mu ikosi, kujya ku musirikare ndaca mu ikosi ndaricamo ry'imyaka 2 yayende ya mwoto. Ejo natanze ubuhamya, ejo natanze ishinga nahe canje, abatabashije kukibona link yaciri hano muri commentaire. Ikuni Imana yo mwijuru yandetse nkaca mu bintu bitagira uko bisa, ariko yaje yari kirampingura kugira ngo nzovemwo ndumusirikare nshobora guhangana n'ibintu. Cyane nogira ngo hari akantu ko shaka kuza kariko gose ngo gapfe kumpungabanya, kuko hari
hari ibintu nagenda camwo binyigisha ibindi bintu. Yohana uri yanditse igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yari intumwa Yesu kandi ngo yama mu gikiriza ca Yesu. Ugiye kuraba neza yari umuntu asa n'umuntu atese mu bigishwa ba Yesu Kristo, ariko kugira ngo Yesu Kristo amukuze abashe no kumwibira amabanga yaramuretse aca mu bintu bikomeye cyane. Yesu nashimwe cyane, yaramuretse aca mu bintu bikomeye cyane ku buryo bamujanye bakamuterera mu kizinga ca Patima ahantu ha wenyene bazi ngo azopfa asangukireyo. Aho niho Yesu Kristo yamusanze. Yesu nahabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo wewe cungana n'umutima wawe. Yesu nashimwe, cungana n'umutima wawe urabe kubanye neza n'Imana. Nimba ubanye neza n'Imana yiturize. Ayo marushwa yawe ngo ni menshi ariko uhora hayagukiza yose. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Hama kandi ngo nta gufa na rimwe ryawe rizovunika. Ivyo bintu byose uri kuraca mu bizogusiga wemye. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Wowe cungana n'umutima wawe ariko ukabuzi ko hari ikintu upfa n'Imana. Ko ndagufitiye inkuru mbiga mwene data. Ku murongo 16 ngo igitsure c'uhora ngo kiri kubakora ibibi ngo ahenebereze ukwibuka kwabo mw'isi. Yesu nashimwe. Mwene data, urarindira iki kuza kuri Yesu Kristo? Urarindiriye iki guhungira mu Mana yacu? Ko ari Imana igira neza, ari Imana yuzuye urukundo. Uracari kurakebeba muri iyo si ukorera Satani atakindi ahemba atari kukwica, aragukoresha n'ivyaha, yarangiza agaca garuka akagutwenga. Yesu nadufashe cyane. No kuvuga ngo mu Mana harimo byose. Kaze muri Yesu Kristo wumviriza ukuntu aryoshe. Ni wamara kumviriza kuri Yesu Kristo ntuzongera kugira inyota y'ivyisi. Nukuri mwene data ngwino, kubera reka ndakubwire ijambo ry'Imana ritubwiye ngo igitsure murakizi. Mukuru iryo jambo muryumve neza. Igitsure, umuntu akuruta wenyine akuravye igitsure utangura kwishinja wenyine ukibaza bebasha nakoze iki. Umuntu akuruta akuravye igitsure. Igitsure, tekereza igitsure c'uhoraho bene data. Mwiyumvira igitsure c'uhoraho ukuntu kimeze. Igitsure c'uhoraho ngo kiri kubakora ibibi ngo ahenebereze ukwibukwa kwabo mw'isi. Bene data, wa muntu we ukikebeba mw'isi, garuka ngwino kuri Yesu Kristo akugirira ikigongwe. Imbabazi z'uhoraho ziracariho kandi ziracari nyinshi. Yesu ntabwo icubahiro, turondera uhoraho bigishoboka ko abonwa. Umunyabyaha nareka inzira yiwe mbi agarukira uhoraho nawe aramugira ikigongwe. Yesu nashimwe cyane. Reka ndabereke bene data, abantu bubaha uhoraho bafise avantage nyinshi cyane gose muri iyi si, ariko abantu ntavyo babona. Yesu nahabwa icubahiro. Nimurabe neza Zaburi nyene, muri Zaburi ya 34 ku murongo w'7 haravuga ngo umumarayika w'uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Bene data, muntu w'Imana uri kuca mu bibazo bikomeye cyane, Imana yo mwijuru iguhoza kwijisho. Yesu nashimwe cyane. Umumarayika w'uhoraho, abamarayika b'uhoraho baragukikuje. Yesu nahabwa icubahiro kandi barakurokora. Ikintu cose uri kuracamwo nta nigufa na rimwe niri na rimwe bizosiga ryavunitse giwawe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi Imana yo mwijuru turabizi kitabesha. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo w'8 ngo nimwumvirize ko mumenye yuko uhora haryoshe hahirwa muhungira ko. Yesu nahabwa icubahiro. Nimuze kaze muri Yesu Kristo mwumvirize ukuntu uhoraho Imana yacu aryoshe. Nimuze mwumvirize ukuntu Yesu Kristo agira neza. Ku murongo w'9 haravuga ngo nimwubaha uhoraho yemwe abera biwe kuko abamwubaha batagira ico bakena. Yesu nashimwe. Ku murongo w'9 Zaburi 34 ku murongo w'9 erega niko bimeze. Nukuvuga ngo wowe urashaka kuvuga ngo uhoraho ngo yavuze ngo ivyumvira twiyumvira ko ngo si ivy'ibyago ngo ariko ndiko mpura n'amarushwa. Ayo marushwa yawe ni menshi ariko uhoraho yagukiza yose. Nukuvuga ngo ikintu cose kiva kuri wa mugwanizi Satani. Nagira ndakubwira inkuru wa muntu w'Imana uri mu nzira y'Imana neza. Satani ntazokwigera guha amahoro, ntibishoboka. Nuwahaguruka noneho rero ugira uvuge ngo urondera imitima y'abaza kuri Yesu, uzoronka imijugujugu wa mukristo we, uzoronka ibitero bitandukanye hirya no hino, kuko Satani ubu musotoye ubuje kumubangamira, ubwira utangura umunyaga imitima myinshi wijana kuri Yesu Kristo. Ni igihombo kuri we, atatangura rero kukurasa. Ikintu ugomba gukora ni kimwe data, hagarara ushikamye, ukenyere mu kugororoka, urabe ntutambamira ibumoso canke iburyo, wowe urangurure, iyo nzira irashika. Yesu nahabwa icubahiro. Nutangura kubona imijugujugu hirya no hino, ibyago ibi, ariko ugendereze neza. Ibyo byago rero biraza ariko ntaco bigutwara.
urabicamo ukabicamo ariko ukabona uguvyuka ntushobora guhenuka ngo urambarare. Kubera iki? Uhoraho aguhagaze ko. Yesu nahabwa icubahiro. Umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose zawe kugira ngo akurokore. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 10 ngo imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza, ngo ariko abarondera Uhoraho ntibazogira iciza bakena. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Mwumvirize ko Uhoraho mumenye ukuntu agira neza. Mwumvirize ko Uhoraho mumenye ukuntu aryoshe. Jewe ndamubabwira, naramubonesheje amaso yanje. Abantu mutarabasha kumenya ubuhamya bwanje canke igishinga ntahe canje, murabe hano munsi muri commentaire nashizeho link. Yesu Kristo je naramubonesheje amaso yanje. Yesu Kristo ukuntu namubonesheje amaso yanje, yarankoreye ibitangaza bitandukanye, nkabibona neza kari Yesu Kristo aramvuye ukuboko kwiwe. Yarangwa n'intambara zikomeye cyane. Satani yarashatse kunyica, aturitsa gaze mu nzu narindimo. Bene data mvayo ndiko naka umuriro urubeya. Bene data Imana yo mwijuru irampagararako. Satani yashatse kunyica. Jewe abantu banzi agasura kanje karacameze uko Imana yakampaye kameze. Nta ngorane nimwe nigeze ngira ngo narahiye, ariko narasigaranye agakovu ku maguru kugira ngo nzohane nibuka. Satani ntazonyibagize. Yesu nahabwa icubahiro kugira neza kuhoraho. Nimwumvirize Uhoraho bene data, mumenye ukuntu aryoshe. Yesu nashimwe. Ngo abamuhungira kose ngo ntibazogira ikintu bakena. Mumenye neza ko uhungira kuhoraho, ukamugira ubuhungiro bwawe, ukagerageza kugendera mu nzira ziwe, ntuzogira iciza na kimwe ukena. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi umenye neza iyo ugerageza kugendera mu nzira y'Uhoraho, Imana nireka ngo uhogore. Iryo jambo ry'Imana twararibonye bene data mu minsi iheze. Ntushobora guhamagara Uhoraho ngo yihorere, ntibishoboka. Nimbura umuntu uzi neza ko hagati yawe n'Imana mubanye neza, atagihome c'icaha wubatsemwe bene data, nukuvuga ngo umenye neza ko nimbura uri umukunzi w'Imana. Izo nyigisho ukuntu umuntu amenya ko ari umukunzi w'Imana byose twarabibonye mu minsi iheze. Ushobora kubibona hano munsi nashizeho link, uraza kuraba ibijanye na teme wifuza kurabako. Ariko nagira ndakumenyeshe ko wowe cungana n'umutima wawe. Hanyuma kandi iyo hari connection hagati yawe n'Imana urabimenya mwene data, urabimenya gose. Imana irakuganiriza mu buryo butandukanye gose. Hari naho wumva ijwi ryayo direct, ukumva Imana iriko irakuganiriza yonyene ubwayo. Yesu nahabwa icubahiro. Itakuganirije directement, irakubwira iciye mu ijambo rya kumva neza kari message ikiva mu ijuru irondera wewe, canke igaca mu bahanuzi. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko nama ndababwiye tukiraho ku bahanuzi bene data, ibintu byo kuja kuhaguruka ngo ugiye kurondera amakuru y'icyo Imana igushaka ko uri kurihenda cyane, uri kuribesha cyane. Kuko Imana yo mwijuru ntiyobe waho utuye, ntikuyobe, irakuzi wowe naho utuye n'amazina yawe. Ifise ikintu ishaka kukubwira cihuta. Nimba ikoresha igiti, nimba ikoresha amabuye, iri yaranje yo message ikakugeraho mwene data. Bene data nshuti zanje, mureke guhuzagurika muja kurondera abahanuzi hanaha ngo bakubwira ivy'Imana ngo bakubonye ko bazokubesha, bazogutuburira, bazogutekera imitwe. Kubera rega umuntu w'umuhanuzi nawe aranavangirwa. Hari igihe yabona ari solicite n'abantu benshi bishaka kumushira mu ntege nke, Satani akaza akavanga. Wowe rero ugiye kurondera ivy'abahanuzi uzohura n'ibibazo bikomeye. Icara witurize, wowe ucungane n'umutima wawe kuri mu nzira nziza Imana yo mwijuru ikwemera. Ahasigaye uje wituriza, umenye neza ko umutima w'Uhoraho uri kuri wewe. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Imana rero irakoze cyane, tugiriye neza, duhaye itwemere kumva rino jambo ryayo. Tugirayo dusenga Imana, twiragiza Imana kuri uyu munsi. Hanyuma rero ukaba uri kuranyumviriza uri hano ushobora gusenga Imana, nagira ngo tujane. Ntuceceke ngo umvirize ibyo nsenga, ahubwo ibyo usenga wowe ibyo ushaka gusaba Imana biyisabe wisenga wenyene n'akanwa kawe. Uri ahantu rero utabasha gusenga, reka tujane mu mutima. Yesu naguhezagire cyane gose. Hanyuma rero
abantu tutabashije kubana ejo, hari igishinga nahe nabahaye cubaka bene data. Ukuntu Imana yo mwijuru iha imbaraga zikomeye cyane abana batoya. Abantu mufise abana bato, ico gishinga nahe gishobora kubafasha. Ni igishinga nahe kivuga ukuntu Imana yo mwijuru yampagaze ko iciye mu bana banje, ukuntu Imana yo mwijuru yahaye ubushobozi abana banje bukomeye cyane gose bwo gutegeka no kwirukana imyuka mibi. Imana yo mwijuru ikaba ingirira neza mu buryo butandukanye iciye mu bana banje batoya. Abantu mwese mufise abana batoya, Imana yo mwijuru ibaha ubwenge bwo kubayobora neza mu nzira y'Imana, ntimuzovyicuza na gato. Yesu nahabwa icubahiro. Reka rero dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaje imbere yawe, turagushima Mana ingene watugiriye neza, ukongera kutwereka uno munsi si bisanzwe namba na gato, ariko n'ubuntu watugiriye ntuhabwa icubahiro. None Mana urakoze cyane kongera kutwibutsa kugendera mu nzira yawe. Mana yo mwijuru, ngo abagendera mu nzira yawe ngo ntabazogira iciza na kimwe bazigera bakena. Mana ngo abagendera mu nzira yawe ngo amarushwa yabo ngo ni menshi, ngo ari kuyabakiza yose nyakubahwa turagushimiye. Hanyuma ikindi ngo nta gufa na rimwe ryacu ngo rizokwigera rivunika. Ibyo byose turavyakire kandi turabibitse. Ntuhabwe icubahiro, urakoze kutwibutsa aya majambo yawe y'ubugingo. None mwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ku byiza byose udukorera buri munsi. Si bisanzwe Mana yo mwijuru, nta nuko tuba tunabikwiriye, ariko n'ubuntu bwawe butagira uko bungana. Ntuhabwe icubahiro. Hanyuma Yesu Kristo, ntitwirengagije abantu batabashije kugira ni byiza uno munsi. Ntitwirengagije abantu bari mu marira bahuye n'ibyago bitandukanye. Yesu Kristo, turabateruye mu biganza vyawe, bagirire neza. Hari abariko bararira, hari ababuze ibinabiriya bariko barabigusaba Mana, ubatege ugutwi ubagirire neza. Mwami Yesu Kristo, twibutse imfuvyi n'abapfakazi Mana, ubarabana ijisho ry'imbabazi ubagirire neza uno munsi.